nunguruzwa mu gasho nshika no mu mpimba. Impimba ndayibamwo ntibyagarukira no ngaho, ndagwara nja no mu bitaro ngwajwe n'abanyororo. Abo rero ntibakwitaho ngo ushaka iki ngo umva woga iki, ntibirimwo n'abapolisi. Aho bishika uryamye mu bitaro urimwo serumu, minoti kuboshe ngaha, uboheye ku gitanda. Ariko ndashima Imana, umunsi umwe ndi mu gasho nza numva Imana, numva ijwi ry'Imana rirasemereye ngo humura ndi kumwe nawe. Nca numva ndaremye. Haleluya. Amasozi arakoroka menshi, amasozi ndi umugabo ndarira, amasozi arakoroka menshi. Ndavuga ati Mana, aha nari ndarubizi. Umugore wanje mwiza cyane Imana yampaye ngo dusangire urugendo rwo kuja mu ijuru ashike hano, kuko ivyo ngira mvuge nawe nyene burya twarabisangiye. Hanyuma ndashimiye cyane Imana yo mu ijuru, ndashimiye cyane n'abakozi b'Imana batwemereye yuko dushika hano. Yesu nabahezagire. Ndazi ko mwari mufise namwe bw'ivyo mushimira Imana kandi vyinshi, ariko rero nanje Imana yanyizigiye kugira ngo uno mwanya imbe hano. Mpagaze hano mu bisanzwe narize amashure n'amakaminuza, hariho abo mbona twayiganye, ariko uno munsi mpagaze hano kubera kaminuza y'Imana yancishije mu no mwaka w'ibihumbi 2022. Hanyuma nitwa NYABENDA Salvator, sanzwe ndi no mu rwego rw'abahinga mu by'ubutunzi. Nizewe n'ishirahamwe rimwe ry'abigenga rimpakazi nzezwe ubutunzi. Kumbe kandi nabikoze neza. Kumbe sinarinzi ko hari uwundi mugwi imbere y'intambamyi. Uyo mugwi rero utugerageza ingene nova ku kazi. Hanyuma muri rya shuri Imana yarigombye kunshishamo, baca barategura neza idosiye ivuga ko nafashije kunyuruza imiliyoni 90 kugira mbashe mve ku kazi. Hariko Yesu, haleluya, ico ndamushimira. Narinjiye mu gasho, hari umunsi umwe natonze nambaye ikositime nziza ngiye ku kazi mu modoka yanje n'agatelefone keza, nanje nja kuri WhatsApp nk'abandi. Ariko mu masaha makeyi nari nurijwe yindi modoka ngeze mu gasho. Hanyuma nashitseyo nambaye ya costume, hariho kugira twige ibintu tubanza kuvamwo. Hari ikosime nziza, hari igihe bitaba ngombwa yuko yigana. Aca umugenzi aranyaruka anzanira yeboyebo, kuko wari umwanya wo kwambara ibirato bya yeboyebo. Ibirato bisa neza, umuntu yabisize ku ruhande, kosime nziza yayibitse, telefone atakija kuri WhatsApp bayijanye, kugira kandi umuntu asigarane neza n'Imana, bavugane atekereje, imwigishe. Ivyo bihe narabiciyemwo. Haheze umunsi umwe nza mbona n'ikete ryo kunkura ku kazi rirashitse, ndaguma ngaho. Hanyuma ntibyabaye uko gusa, nunguruzwa mu gasho nshika no mu mpimba. Impimba ndayibamwo ntibyagarukira no ngaho, ndagwara nja no mu bitaro ngwajwe n'abanyororo. Abo rero ntibakwitaho ngo ushaka iki ngo umva woga iki, ntibirimwo n'abapolisi. Aho bishika uryamye mu bitaro urimwo serumu, minoti kuboshe ngaha,
uboheye ku gitanda, ariko ndashima Imana. Umunsi umwe ndi mu gasho, nza numva Imana, numva ijwi ry'Imana rirasemereye ngo humura ndi kumwe nawe. Nca numva ndaremye. Haleluya. Amasozi arakoroka menshi, amasozi, ndi umugabo ndarira, amasozi arakoroka menshi. Ndavuga ati Imana, aha nari ndarubizi. Ndashimye Imana. Haleluya. Ndashimye Imana. Ishobora kugenda yasanze Daniyeli hahandi, nanje ciransangayo. Mu nyuma ivyo bihe bishira kw'iherezo, ntaririrwa ndanacoka. Inyuma y'indwi zibiri mvuye mu mpimba, Yesu aba yateguye akazi nakorera ruguru, ariko Imana ikantegurira ngaha i Bujumbura, irakampa. Ndayishimiye Yesu, nahabwa icubahiro. Mw'ivyo bihe niziki, mw'iryo shure ry'Imana rya kaminuza niziki, narinjiye mu gasho karimwo abantu benshi, ntitwashobora kuryama, nta naho wari kuronka. Bamwe barahagarara, abandi bakicara ijoro ryose, baba baratekanye. Rero Imana ibindungitse ku gikorwa ngo mvuge ubutumwa. Ndavuga ubutumwa, nta n'icambuza, nta n'umwanya nari nirukanawo, kuko ijoro ryose ryari gwanje. Barambwira bati rero we kuri ngaha turabibona, ubu uyi ni uri umukuru w'iki gihugu cacu, kuko wabibonye ca kindi wahoramwo sico urimwo. Raba ngaha nta darapo rihaduga, ubu rero ni uri umukuru w'igihugu. Kandi igihe winjira twari tuzi kuje kuturekuza. Nanje ku gatima ati mw'izina rya Yesu uno munsi ndabarekuza. Hanyuma ndavuga ubutumwa, mpamagara abemeye Yesu. Ndabona abantu bashika 4, ndabasengera mw'izina rya Yesu. Ariko twe turabiba, Uwiteka ni wakuza. Nibaza ko yabakurikiranye, naho ntabandanije ngo menye ibikurikira. Hanyuma ntangura rero kuganira nabo. Ndabaza ati we washitse ngaha bigenze gute? Arambwira ati jewe papa nariko ndamwirukako n'umupanga, kandi iyo ndamushikira mba namurangije. N'ubu wo mumpa nohita ndamurangiza, gwishinga kurya amahera rutampa. Kumbe Yesu yampishuriye aho ibihe bigeze, yuko ari ibihe vy'iherezo. Bene data, nimba ry'amahera uri kurarondera, umwana wawe yohaguruka akakwirukako n'umupanga ngo aguteme, ayakuziza ngo ayasigarane, kuki tutoyakorera mw'Imana? Kuki nimba dufise imiduga, utobona mwene data afise akabibiri yari karaja mu bikorwa vy'Imana, ngo muhakari ifiti mugende murahimbaza Imana muri kumwe? Ntivyagarukiye ngaho, mbaza abandi ti nawe ni gute? Ti nanje ni Viyora w'imyaka 4. Iyo ni Viyore y'umwana w'imyaka 4. Kumbe ibihe bigeze ngaho, si yaduheranye. Haleluya. Nubwo dutaha tukarya imiceri, Yesu azorinda agaruka umuceri tukiwurya, naho uzobugugwa ibihumbi 10 tuzowurya. Niko ibihe bimeze, ariko ntibizoduteranye n'Imana. Tikumbe bigeze ngaho, aho umuntu bene da uwo kandi ndamurengana. Twari dupfunganywe n'abarozi 4. Mweho ni gute? Uwiyorohereje jewe, burya jewe banzi nk'umuntu avura,
mugabo rero babi ni bajya bagenzanje bajya barabirungika gusa ntibazi kubikuramwo ati jewe burya ndumuvuzi ndabitegereza ati igihe kigeze ngaha yo isi yahetse siniriwe ndababwira ubutumwa bwo gukizwa kuko nari nabo bababwiye muri rusange ariko nungururije mu mpimba naho hamwe Yesu yambwirira ati humura ndi kumwe nawe ndasenga Imana umunsi umwe nagiye kuvuga ubutumwa muri bene data bariyo hanyuma ndababwira ati ndashimiye Imana yo mu ijuru mpagaze hano meze uko nambaye vya birato nyene atari nk'ibi nambaye igikoti c'imbeho atari costume vya bindi vyose vyagiye n'imodoka bukeye bwaho bayinyeretse kuri WhatsApp bariko barayiteza ibeyi sigaranye ko ntaki gusa ivyo vyarenganye hanyuma senga Imana yo beneda kumbe n'umuntu yambaye boye batambara ibirato Imana iravugana nawe narabibonye haleluya ego uwo munsi nibuka yuko nari nafunguye akagari k'imyumbati mu byo batanga nyene ndaryako abo dusangira bari barondeye utudagara tumwe bita udutanzaniya ndaturiye ko numva turanarura hari n'igihe usanga n'agasenyi kaba karimo mwe muri abanyabujumbura mugize Tanganyika ni nziza yo sinari nanariye natwishe hanyuma gusa ndasenga Imana hari isengesho nagumanye ryaciye riza muri jewe Yesu ngumiriza umutima ntushikiye none Yesu yumvise narabonye angumiriza umutima beneda ndabipfurije nimwaca mu mageragezwa Yesu azogumya umutima wanyu hanyuma mw'iryo shure murumva ntiryari ryoroshe nobabwira nobandanye ivyo mu bitaro vyoba birebire ariko ndashimiye Imana mu majambo atari maremare kuko twari dufise vyinshi dushimira Imana yari yaranyeretse ko inkunda kuhera kera jewe ndi umuntu ntiyavukiye mu muryango ukize mama yambwiye yuko mu kuvuka kwanje navukiye hari imbere y'iziko mwebwe ntavyo muzi nta baginekologe batonze ngo bace bandamiza ya antibiyotike ariko ndi umuntu agwara gake ariko ababi wacu bavukiye handi heza twamana farumasi muhira eko none ivyo ntitwobishimira Imana hanyuma ikindi kandi navukiye ahantu muhira kw'irembo hari urutandara rw'amabuye ibi ndiko ndabivuga ndazi ko hari abahazi ngaha hari abo twahajanye mu kumpeka jewe ndi mu bantu batahetswe mwibi bahekamwo vya kijambere ariko kara gasato k'impene ndakibuka bakanzingiyemwo rero bagakubita mu mugongo hajya hari utuguru bakaboha nkaha utuboko hanyuma hajya hari utuguru naho bakaboha yo ndavyiyumviriye yuko ntavuye mu mugongo ngo nkorokere kuri ryabuye Imana ikanzigama neza rwari urukundo rwayo kugira uno munsi ngo turiho turahimbaza uno munsi mukuru tunezeranye Yesu nahabwa icubahiro hanyuma reka kumvuza umwanya sinovuga vyinshi ariko reka ubu turi kumwe kuko nawe twarabanye mu bihe avuga ijambo rimwe gusa shima Imana hanyuma duce dusenga turangize ndabaramukije mu izina rya Yesu nta byinshi novuga umutware yamaze kubivuga ariko Imana yaraturinze cyane kuko twari mu bihe bigoye Imana yarahabaye nihabwa icyubahiro mwami wacu Yesu turanezeranwe n'irishengero ryawe kuno munsi
hari ibyo waducishijemwo, hari ishure waducishijemwo, none nushimwe ko twayirangije amahoro. Amen, turanezerewe cyane Mana. None nibisigaye nibiri imbere urabibamwo. Muntu wese azogeragezwa wo mw'iri shengero, canke umuntu wese azoguhamagara uzumwumve kandi uzunyaruke gutabara nkuko nanje wabikoze, tubisabye mu izina ryawe Mukiza. Amen. Yesu nabahezagire cyane.